ivyari magera vyarageruye. Urwaruka ruheza amashuri ubu rusabwa kurondera ingene rwironderera akazi rwonyene. Aho hambere urwaruka ruhejeje amashuri rwaca ruja kurondera akazi muri leta, kandi ico gihe ngo kari kakiriho. Ubu rero ngo sico kimwe. Mu kiganiro yagiranye n'urwaruka rwo kuri kaminuza y'u Burundi, Eric Ndayikengurutse, umukuru w'ishengero El Shaddai, yasiguriye neza urwaruka ingene rushobora kwiteza imbere rutarinze gutega amaboko. Ishengero El Shaddai niryo ryatunganije uruganda conference débat aha muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo tuyage n'abanyeshuri ivyerekeye gushinga imigambi yo kwiteza imbere, kugira ngo bo nyene bashinge akazi kabo, bareke gusaba akazi ariko bashinga ubuzi bwabo bahe n'akazi abandi. Ibi rero biri mu rukurikirane rw'ibikorwa ishengero Shaddai risanzwe rikora vyo gufasha urwaruka muri encadrement y'urwaruka kugira ngo urwaruka rushobore gukorera ku bibazo bisanzwe biruhanze mu buzima bwa misi yose. Hanyuma rero kuri Shaddai hasanzwe hariho ico twita Trinity, isanzwe ari igikorwa kiba ku mwaka co encadrement y'urwaruka cane cane mu buruhuko. Hanyuma rero twariyumviriye yuko ishengero atari kuvuga ubutumwa gusa, kuko abantu barafise ibindi bibazo bibahanze mu buzima. Rero nico gituma ishengero Shaddai ryafashe intumbero yo kuvuga ubutumwa kandi rikongera rigakorera ku bibazo bisanzwe bihanze abanyagihugu. Nico gituma ryashizeho muvuga cadre yitwa Vida Impact, igice citwa Vida Impact kijejwe kuja cane cane nko ngaha mu makaminuza ku bantu b'incabwenge, kugira ngo dushobore kuyaga ku bibazo by'ubuzima bwa misi yose, kugira ngo dufashe mu iterambere ry'umuntu wese mu mico yose y'ubuzima bwiwe, iruhande kuvuga ubutumwa. Nico gituma rero twatekanije bino bikorwa byo kuja mu makaminuza, no musi turi muri kaminuza y'u Burundi, kugira ngo tuyage n'abanyeshuri cane cane ivyerekeye gushinga akazi kabo, kubera yuko mu Burundi turazi yuko ubushomeri ari ikintu gikomeye cane, kandi ubushomeri ari ikibazo gishobora kuba intambamyi ku mahoro arama. Nico gituma twatekanije kino gikorwa. Muri kino gihe hari indwi mpuzamakungu yahariwe nuvuga ibikorwa byo kwiteza imbere, byo gushinga imigambi yo kwiteza imbere, kugira ngo abanyeshuri tuyage kuri ivyo vyerekeye ubushomeri, tubumvishe yuko ivyari magera vyagerutse, ubunye abiga bose ntibashobora baronka akazi automatiquement. Arico gituma bakwiye gufata mu minwe ico kibazo cyo gushinga ubuzi bwabo, kugira ngo ntibiga amashure biyumvira ko bazohabwa akazi, ahubwo biga amashuri biyumvira ingene bazoshinga ubuzi bwabo bakabuha n'abandi. Mbega n'izihe ntambamyi canke n'akahe karusho urwaruka rufise kugira ngo rushobore guteza imbere? Intambamyi ntizibuze. Intambamyi bwa mbere hoho hariho inyigisho turonka mu mashure no mu buzima bwa misi yose. Ku by'ukuri inyigisho usanga zerekeye kwigisha abantu baba nk'abafonctionnaire, ntabwo ari inyigisho usanga zibwira umunyeshuri ati menya yuko atakazi ucuronka automatiquement, itegura ingene ushaka akazi kiwawe. Ico kintu ni intambamyi. Ica kabiri nuko urwaruka ntiruba ruratorana, umunyeshuri ntaba aratorana ngo aronke ingwati kugira ashobore kuronka vyorosha ingurane. Niyo nindi ntambamyi. Hanyuma iyindi ntambamyi novuga nuko hagiye usanga hariho abatabona kure,
kutagira vision, ugasanga umuntu abaho ku munsi ntariko ariyumvira ukunge igicapo azofise y'ubuzima azofise imyaka 5, imyaka 10. Hariho n'ibi by'uko usanga abantu benshi badakunda kuja hamwe ngo bashinge amashirahamwe bariko bakorera hamwe. Ubu biriko birahinduka kubera intwaro iriko irahimiriza kugira ngo abantu bashobore gushinga novuga nk'amakoperative, gushinga amashirahamwe bakorera hamwe. Ariko nk'icyo n'ikibazo cy'uko usanga abantu benshi batakunda kuja hamwe ngo bakorere hamwe. Ariko novuga ibihari byoshobora gutuma urwaruka rwiteza imbere. Novuga yuko igihe cyose abanyagihugu bazokoma bafise ibibazo bitaturira umuti by'umuzima bwa misi yose, imigambi yo kwiteza imbere izokama ishoboka, kuko umugambi wo kwiteza imbere ni inyishu uzana y'ikibazo abanyagihugu bafise, hama nabo mu kugushima bakakuzanira amahera. Nico gituma mvuga nti mu Burundi byinshi hari byinshi byo gukora, ni igihugu kikiri umushike. Hanyuma ikindi naco ni uko hariho novuga iyi ntumbero leta yafashe cyane cyane umukuru w'igihugu avuga ati kurwanya ubushomeri ni urugamba rwanje. Ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo hari politike novuga yo gushira imbere kugwaruka gushinga ubuzi bwarwo, habazigiye gusa novuga ingingo zunganira remezo d'accompagnement kugira ngo bije mu ngiro. Rero urwaruka rurakwiye kumenya yuko hariho ibyo amakoperative ariko yavugwa, ibyo byo kurwanya ubushomeri leta yafashe ko ari intambara yayo by'ukuri kugira amahoro aboneke. Rero urwaruka kumva yuko hariho uturyo, hariho ibanki y'urwaruka izofasha urwaruka kugira ngo bashobore kuronka ingurane. Ibyo byose n'uburyo buhari urwaruka bwomenya kugira ngo ruheze rubonereho cyane nk'abize bashoboye guca bategura imigambi yo kwiteza imbere. Hanyuma kumbura ikindi kibazo kihari ni kuronka ingurane birakenera kuronka ubumenyi, ugategura umugambi wo kwiteza imbere umeze neza, ushobora gutera imbere. Nico n'ikindi kibazo kumbure cyo gukorera ko kugira ngo abashaka kwiteza imbere bashobora gutegura imigambi neza ishobora kwemerwa neza muri banki cyangwa microfinance. Bega urwaruka rwomenya gute nk'igisata gushobora kujamo kugira rushobore kugira akazi kugira rushobore kwiteza imbere? Ibisata mu mashure nuvuga yuko nta gisata na kimwe umuntu yokwiga ngo ntashobore kwiteza imbere, ntibishoboka. Ni nk'uko atagisata kihari uvuga ngo urize kandi guca akazi ubwo nyene. Byose bivana na vision, byose bivana niyo ushaka gushika. Urashobora kwiga chimie hanyuma ugakoresha chimie mu gushinga akazi kawe. Urashobora kwiga biologie, ugashobora kwiga transformation alimentaire, ugashobora guhingura ibirimwa, umwimbu, ugashobora gushinga uhingura ugashinga ishirahamwe n'ibindi. Rero byose bivana na vision y'umuntu ashaka gushika. Novuga rero yuko igihambaye nuko umuntu yihweza mu kibano ciwe akaraba ati mbega abanyagihugu bafise ibibazo nyabaki, nushobora gukorera kugira ngo shobore gushinga ishirahamwe ribazanire inyishu y'ibibazo byabo kugira ngo nanje banzanire amafaranga bambere abakiriya. Novuga ko byose rero ni bivana vision, hanyuma umuntu agaza akihweza ibibazo abanyagihugu bafise yokorera ko kugira ngo abazanire inyishu nabo bamuheme mu kumuzana amafaranga. Mwavuze bagira ku 40 mwavuze mwatoye ntibanze mbega muzobandanya mubakagiriza ubwenge bijanye n'icyo. Yego nivyo muri conference de batugize tubaza tuzotora abanyeshuri 40 bo guherako kugira ngo tubigishe gutegura imigambi yo kwiteza imbere myiza, kuko nivyo mu kiyago twayaze tubereka ko bikenewe ko biteza imbere. Ngo mu kwiteza imbere tuza gutora iciyumviro ciza, ini bonne idée d'entreprise, hanyuma ukayishira ku rupapuro ukaraba neza yuko izokunguka
hama ugaheza ukagira umugambi uboneka nk'agafera. Rero tuzobigisha, tuzofata umwanya tubigishe ingene bategura umugambi wo kwiteza imbere, hanyuma inyuma mu mpera z'inyigisho umwe wese aba afise umugambi mwiza wanditse ashobora gukorera kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Hanyuma n'igihe bazotangura batangiye gushira mu ngiro imigambi yabo, tuzobakurikirana, tubagire suivi conseil, tubahanure, tubahe impanuro kugira ngo bashobore gutera imbere, bashike kure, ahubwo baze baha akazi n'abandi. mwavuze yuko banki y'urwaruka yoba ari nk'akarusho urwaruka rwoba rufise, none urwaruka rwogenza gute kugira rushobore kuronka nk'amahera yo gukora umugambi mu gihe urwaruka usanga atangwati ruba rufise? Ego nivyo hariho banki zitanga ingurane nivyo, ariko nkuko nabivuze amabanki akeneye inyungu, rero nico gituma usanga bagira bati twakeneye ingwate. Rero hariho ibintu bitandukanye bishobora gutuma ico kibazo gitorerwa umuti. Ikibazo ca mbere gikomeye ni ukuja hamwe n'abandi, usanga muce gushiramwo uburyo buke mufise, mugashobora kuronka umutahe w'intango, ico nokwita apport du promoteur, kugira ngo werekane uti nashaka gukora uno mugambi, uburyo mfise n'ubu mbuze buno, urashobora kwizigirwa kurusha umuntu kimwe afise. Hama ica kabiri ni ikintu bita caution solidaire, iyo muri benshi mwagiye hamwe mukemanga kuzorihira hamwe iyo deni nko mu microfinance, kenshi barabizigira bakagira bati abantu bagiye hamwe reka dukoreshe iyo caution solidaire dushobora kubaha ingurane. Nivyo novuga cane cane kubanza kuja hamwe, uburyo buke bafise bakabushira hamwe kugira ngo baronke umutahe w'intango hamwe n'ico ca caution solidaire. Ico novuga cane cane ni ikihe, nuko urwaruka rutokwibaza ko kugira ngo ushobore gutangura imigambi kwiteza imbere wateza kuronka imitahe minini. Eka umugambi mwiza si ngombwa ufise umutahe munini. Umugambi mwiza ni umugambi wize, ni umugambi unonosowe neza, biboneka neza yuko uzotera imbere ukabyara umusaruro mwinshi. Ni wo mugambi mwiza. Rero cane cane urwaruka ntibugire ubwoba ngo bagire ngo nzokwiteza imbere maze kuronka amahera, maze kuronka uburyo. Umuntu yumviye gutyo ntigira yiteza imbere, habanza kuza iciyumviro cyo kwiteza imbere, hama umuntu mukiyumvira uti mbega uburyo bukenewe kuri ico cibwe kije mu ngiro nubuhe. Nico gituma nibaza ko ikintu gihambaye bwa mbere ni kugira vision, kubona kure, hanyuma bakagira novuga iyo determination, iryo shaka ryo kwiteza imbere, hama agategura umugambi, hama iby'uburyo bikaza mu nyuma.